abarundi barayamaze ngo izina ni ryo muntu, barongera ngo akababaje umwana kamenywa na nyina. Uko nukuri kuzuye. Umutambukanyi wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi benshi bamutazira mama Mugiraneza. Nukuri ntibabeshe kukaba nkako yamye ari Umugiraneza kuva kera narindi, yamye arangwa n'umutima w'impuhwe n'ikigongwe cyo kwitaho abene Burundi. Mu 2017 nari ndongoye ishirahamwe ry'abakenyezi babahoze ku rugamba. Rero igikorwa nyamukuru twakora ico gihe kwari gufasha abatishoboye cyane cyane imfuvyi n'abapfakazi. Rero kugira ngo dukore nk'igikorwa twabanza gukorana nka komite, ugasanga bamwe baravyanse abandi baravyemeye, mugananye nkagumana umutima wo kumva ko nofasha abantu, ariko nkaca mbona ko hari ahantu ntashobora kurengera abo turi kumwe muri komite. Ntangura kwiyumvira ikintu nokora kugira nkore neza y'abene gihugu atawundi muntu ndinze kubaza canke inama ngo zibanze zikorane. Rero narahanuje bacambwa ati ikintu woshobora gukora ukora ishiza ni ogicisha muri fondation. Twatanguriye hajya hepfo, twari dupanze, tumaze gupanga murazi agaterano ngene bigenda, baca batudugiriza ko natwe tubona ko bitakunda, baca badutera ishari ryiza. Iryo shari rero ngyo ryaciye rituma twubaka hajya anye, niho twace tugirana biho sociale ya fondation Mugiraneza. Mwarabona ko benshi twabakirira hajya aha kuhashika ni hamwe ngo kubakiriho umuntu yamana ivyizigiro. Muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi twarishikiye ahari kimwe mu bikorwa cyavuye mu ndoto z'umukenyezi w'intwari. Ivyo bitaro mubona vyitwa Polyclinique Umugiraneza, bifise ibisata bitari bike byo gufasha abakitswe n'amagara, ngo ariko kubera ko umunezero wa mama Mugiraneza ari uko imiryango yose inezerwa, uko bukeye uko bwije aguma asesangura ico tuma iryo hangiro arishikako ryuzuye. Akabaheruka kuzana n'igisata gishasha cy'abagendana ikibazo c'ubugumba, ngo nuko yiyumviriye intuntu n'umubabaro imiryango igira igihe idafise ikibondo. Dukurikije ry'amaseminaire twaza turagirisha y'abantu bagendana ubugumba, gaca tubona intuntu n'umubabaro umukenyezi agira canke umuryango iyo atakibondo bafise. Niho twaca tuyumvira ryo mugambi wo gufasha abagendana ubugumba. Naho nyene byatumwa no kubafasha, tuyumviriye ukuntu bafata ingendo bakagenda za Buraya, bakagenda mu bindi bihugu bagiye kwivuza. Ntangira iciyumviro naho nyene ko twoba fashiriza ngaha. Umuganga Gilbert Nibitanga yanonosoye ibyo kuvura ubugumba, asanzwe akorera kuri ivyo bitaro, yaramenyesheje abarundi ivy'ubwo buhinga. Kumbure mwo kwibaza muti mbega umugwayi yo kwitura umuganga ryari? Ati mbega ho bigenda gute? Ni mu mukurikire. Mbere cyo kuvura ubugumba hakoreshejwe fecondation in vitro ngaha kuri Polyclinique Umugiraneza, twashoboye kuvura abagwayi bashika 23. Ubu buhinga bwa fecondation in vitro uko bugenda nuko bigenda. Mu bisanzwe umugwayi iyo haciye igihe cy'umwaka yubatse, akaba yaragerageje kurondera ikibondo bikanka, akitura abaganga bakaraba yuko mukenyezi cyane umushinga ntawe wiwe bafise ingorane zijanye n'irondoka. Abo bagwayi turabapima cyane cyane twisunze ibipimo dufise ngaha. Turashobora gupima imiringoti isoza imbuto y'umukenyezi cyane tugapima intanga z'umugabo. Mukenyezi abanza gutegurwa. Umukenyezi tumutegura gute? Turamushira ku miti. No kuvuga ko umukenyezi imbere yuko tutangura kumuvura dukoresha ubuhinga, turakoresha ukogarafu bwa mbere tukaraba mbega uwo mukenyezi nta zindi ngwara yo bafise mu gitereko ciwe, nk'akarorero amakiste, ibivyimbe. Mu gihe dusanze afise izo ngwara tubanza kumubivura bwa mbere, kuko ubu buhinga bwa fecondation in vitro ahanini bushimikiye mu gustimira mu kubatera ishinge kugira ziya mbuto z'umugore zimera ari nyinshi.
zimaze kumera ari nyinshi ni ukuvuga ko amahirwe yo gusama imbanyi araduka. Ni ukuvuga urubuto rw'umukenyezi rushikiriye milimetero 18, aho duca dufata ingingo yuko tubatera urushinge rwa nyuma rwo guhisha iki, hanyuma tukabona kurindira amasaha 36. Amasaha 36 aheze niho wa mukenyezi duca tumwinjiza ngaha muri bloke, tugaca twamura imbuto ziwe dukoresheje urushinge. Tuzamuye tuca tuzinjiza ngaha muri laboratoire tukazihuza n'umugabo wiwe, hanyuma zimaze guhura cyo tuca dukora turarindira iminsi 2, 3, 4, 5 twisunze ingene igitereko cy'umukezi ikenyezi kimeze. Turashaka guca twafata ingingo byo gusubiza ako kabebe kavuye muri ayo magi mu gitereko kwa nyina. Ngo ariko sivyo gusa, kubera umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahorana indoto ziterambere, ngo babandanya bubaka kugira ngo ejo haza bizobe ari bitaro bifise ivyankenerwa byose, na cyane cyane ko abarundi n'abarundikazi basabwa gukora ku murindi wo gushika kuri ya mbonoka zoza y'igihugu cy'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Si ibi bihari gusa mwabonye, hariho inyubako ziko zirubakwa hajya ahanye. Twatanguye tubona umengo turiko tugira ibintu byo kwakira abantu bakeya, rero tuko turubaka aho gushira amaradiyo. Hariho appareil y'iradio iri hajya itararo nka hija, bishobotse dushiremo IRM ndetse na scanner, kubera nabwiye ko je nguma n'ivyizigiro. Je mu buzima bwanje ndi umuntu ari yamye afise ishaka. Mu gifaransa navuga ko ndi courageuse, sinigera numva ko ibikorwa ndiko ndakora bigarukira ngaho. Namana indoto, kandi indoto ziterambere. Indoto ubuhoho zaragutse kubera iryo mugambi w'igihugu imbona kazoza y'2040 guma mbona ko umengo ndifuza n'ahandi hoza hasumbaha bijanye n'ibihe tuzoba tugezemwo. Abo twashoboye kuyaga ngo ntibagira uko bovuga ivyo bitaro ingene bisa, uko bakira ababituye. Ngo yemwe umugisha umubeko mu vyiwe no mu biwe, ngo agira amasaka n'amasakaramentu nakare uwuvomera abandi nawe aravomegwa. Je novuga ko bitarongira byaro nibaza ntingana habindi bingana by'ukuri ndiko ndarakunda bamwakiriye ko ndabanyakiriye je kuno banyakiriye je bwari bwa mbenza kuyivuza ngaha shitse ukuntu kuri yake ko aho nashikiye aranyakira neza cyane, ubona sanzeho barafasha cyane gose ku buryo avuga ati wowe bura kurikana impapuro, hanyuma umwana turamuherekeje tumushikane ngaho zaho aja kuryama akajamo no mubwira be masenzi novuga nti muvyeyi ahubwo yara je sinoronka ibyo mbwira mvuga vraiment mbonye ukuntu yo gwiza abantu ze nkaba batwakira neza. Uye umuvyeyi agomba kwibaruka ubu ni hafi cyane turanyaruka. No umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntacyo tworonka tumushimira kuko yarakoze cyane. Ikintu nashima kuvyerekeye ibitaro nukuri ugerageje kuraba baratwitwararika. Ibitaro byubatse neza kandi hariho n'ivyuma bikwiye byo kudupima, baragerageza kweri. Carizanye hageze ntawe reka gushima, ahubwo nabandanya duhuye bashano bugunda muterura gusa. Kaze ku bitaro Umugiraneza babakirana ubugwa neza, ntihazimvye kukaba nkako umunezero wabo n'amagara meza y'abene gihugu. Aha ntihazimvye na gato, kubera wa mugambi wa leta wo kuvura abana batararenza imyaka 5 ku buntu, bavugwa ku buntu, abakenyezi bibaruka ku buntu. Bumva ko abahari bose baguwe neza, ahanye abantu bamerewe neza, barorohewe muri make, barorohewe, nta nzitizi nimwe hari, akazi kagenda neza. Umuntu wari we wese ku rugero rwe waravugwa, kandi ngaha ntidushira imbere amahera. Murabona ni no kwibarabara umuntu ashobora kugira insanganya, si bya bindi uvuga uti
sindagukora utatanze avance. Dushira imbere ubuzima bw'umuntu, dushira imbere amahera. Polyclinique Umugiraneza iri ku mutumba Kibimba muri komine Giheta, intara ya Gitega.